Kaze cyane muri kiganiro ca Dikobu. Nagira ngo imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina dusabe mushinga ntahe Samuel agihagarikiye atubarire mu majambo makeyi ico Dikobu bisigura nico Dikobu ibereyeho. Dikobu ni développement, initiative et coopération des Burundais aux États-Unis d'Amérique. Mu Congereza barabivuga neza ko ari development initiatives and cooperations of Burundians in USA. Nagira ngo uyu mugoroba uwobaza umwe muri mwebwe ikibazo canke ibibazo nyamukuru mubona aho muherereye nk'abarundi nk'abantu mwabayaha mwovuga ko ibibazo biduhanze bimeze gute hasabwa gukora iki? Turiko turondera ingorane aho ziri ariko je ndabona ahantu hari ingorane kanini gose. This is a plea. Dufise ikibazo z'indongozi zacu. Indongozi zacu kwanza ntizemerana. Mwibuke yuko turi muri demokrasi. Hari ama association mesh, hari ama eglise mesh, nico gituma nashimye ko Venayo bari ngaha Pastor Venayo ko ni pastor arafise abarongoye, so he has a power in our community. Ntitwemerana. Kubera iki abarongozi uko turi twagiye hamwe no munsi tutarigera twumva ngo abarongozi badutwara bamashira hamwe yose y'Abarundi yagiye hamwe bashitse hamwe uko muri ko muraduhubisha nico gituma tutashobora kuja hamwe kubera iki namwe ntimushobora kuja hamwe arimo muturongoye kandi nta murongozi wa muto umaze kugira association ukafisa abantu batanu ntibakugaye kuko ijya initiative wakoze kugira ushira abantu hamwe nubwo bari 5 hari ikintu kivuze seke you have the power of leading uko akagaye mutama vye wanje niwe yanditse igitabo akagaye ntawo kerewe tutarize ibintu vy'akagaye mu leaders bacu yaba mu masengero yaba mu ma association yaba mu ma groupe yose mufise turafise ikibazo cyo kutemerana mu barongozi noneho umengo association zabaye imigambwe kuko imigambwe niho mu wese ikwegerako muga mwibuke yuko this is non-profit organizations kandi zifise bureaucrative nimba tuvyumva gutyo uri muri Dikobu uri mu yindi association no kumva yuko hageze ko bavuga ati abarundi dukine gukora iki ico gihe association zija hasi none mwebwe ba leaders bacu ivyo bintu murabigisha abanywanyi banyu yuko hageze yuko tuvuze tuti diaspora burundese utashobora kuyumva ko yuko ngo mu diaspora ngo mu Dikobu sindi mu diaspora no diaspora first umurundi first utwo tundi nutu appartenance tukatuvuga duti nimba dushaka kuja mu appartenance so kuvuga yuko jewe ndi muri association kanaka ntashobora kuza kumviriza ivyo president wa Dikobu ariko aravuga nimba ari ibintu bishobora gufasha igihugu cacu abarundi bene wacu ivyo bintu tutabibonye ntaho turiko turaja ntaho turiko turava rero aba leaders nibatangure kuvyumva kwanza nimba bashaka ko tuja hamwe uno musi ndi muri association kanaka ndi president ari president wanje hanyuma tukayaga nkumva ari kara critica uyundi mulida. First of all, when you criticizing that means you missing leadership. You should not be a leader. Utangwe gukritika ngo ujya kora ise kuri kuramwereka yuko ujya ntaca maze jewe nije ndakimaze urumva uri kura mu rokrito mengo uri kura mukura muri kwa kuri ko kuba umurundi uri kura mushira yuko ari donc hari muri association gusa atari umurundi ivyo rero nitwabishikako nitwabigerako abarundi bari muri diaspora yaba muri Europe yaba muri America tuzovyumva kumwe muguno munsi ndashobora kuja muri association kanaka nkaza numva president ngo ntuje hari abantu ngo ujya mu president twagira ngo ujya association ngo wapi ngo ariko arabahubisha then where are we going abarundi ifoko tuvyumva yuko kuba watoye indongozi ikurongora nuko kwanza uyemera kuko uyemeye arafise uruhara runiniya muri community rero abo bantu ivyo bihangange tuba twatoye ifoko bavyumva ko imbere yuko twese tuje hamwe niba banze baje hamwe kwanza. That's a plea. Nibaje hamwe ndakubwiye yuko habaye event abarundi bose uzobana hariya muguno munsi habaye event bazova ngo vyateguwe na association kanaka ngwa ko sindi muri ya association kandi ibintu vy'abarundi bose. So where are we going? Where are we going to share all the problems that we have? Ntibizokunda tutagiye hamwe. Rero ibi vy'ama association mwibuke ko this ni democracy kuja ahantu kubera bavuze uti reka nje kuba mu Dikobu so kuvuga yuko wikuye mu Barundi hageze yuko twese tugenda kuba abarundi bakavuga ati uno munsi dufise ikivi cyo kuvuga duti turiko turagomba kwigishanya vya DUI
hakaba hari tuvuze ati dikobe ifise umu specialist mu bintu vya DUI donc nimba ari umupolisi hamagara abarundi bose apana badikobo gusa kugira uhamagare bose ntushobora kugenda kubahamagara wewe ni mpaka ufate wa mu president wabo umubwira uti ebana dufise aka kantu za aka event we need you guys to bring your people mugo no muzi ntibishoboka kubera iki kwanza uramugaya ujya baje abantu afise nta n'abantu afise nta n'abamambara afise deje umaze kugira uko that mindset it's mind virus tutashoboye kuvyumva uko we not going anywhere jewe maze imyaka 20 ningahe ndagira nta izi associations zigitangura jewe nitwa Bagenzinikindi bose ngira babwira je nta mwasi nta wabaye umugenzi kugira umwasi wanje biranga hari abantu benshi bagerageje ngo utagiye muri association ngo bana ngo ntibishamo utagiye muri association none wakambona mu association bose yose uno musi nambaye iyi badge ejo uzobona nambaye iyi badge kubera iki je ndi umurundi imbere yuko byose rero nimba mparanira agateka ku murundi ahariho hose kwanza president aba ba president dufise uno musi tuvyumva kumwe nimba tuvyumva kumwe they have to show it because up to this moment I haven't seen it tworganije amantu zama event mesh abantu ntibaza why free spend almost $10,000 free drinks free food venue so awesome people didn't show up you know why divisions you know why there are divisions our leaders they don't communicate so how you expect abantu batoye ngo baze communicate when the leaders don't communicate because nimba nemese moyo ko ari president wanje ivyo ambwira nivyo mbona kuko ndavuga ati he is my leader so nimba mbwira ati abantu ukaje hariya ntibiza kugenda neza I can't that resonate in my mind so our leaders need to understand that all the stuff that we are doing but if it's a power to be a leader is not something just moindre mugatwe bwo no munsi umenga abantu bose twatoye twitoreye turabagaya nabo nyene antwe bakagayana uno munsi tutavyumvise uko ibi byose tuko turagira tuzogira planning tuje ngahanye tuvugire ngaho twiryoherwe tugiye bizoherera hehe kubera no munsi navuga nti okay iyi nama ni nziza twese turaryoye kuko urashobora kuza ukavuga akari ku mutima mugabo vyari vyiza wose yuko twumva ngo inama y'aba president bose barongoye amashira hamwe y'Abarundi ama groupe bose bagiye hamwe no munsi baje kwigira ku kibazo iki kibazo tuko turavuga ni ikihe twokora kugira tubone ingorane kuko je no munsi nimba nta fisa association ntwara hari abandi muri ya association bafise ingorane nyinshi bazizanye ari president jazizanye azazanye ingorane 15 curo munsi nazanye imwe kubera ari ivyo niyumviriye mugabo ni haza president 10 ibibazo 150 bizoba bihavuye so we cannot just start from the top we have to start from the bottom so let's recalculate the way we're doing things we need to change our mind people always say our mindset is now right we're not doing things right we have to ifo kutuvyemera tutemezanye kwanza ngo tuvugisha nyukuri umuntu amenera inda ku rutoki ababoni babivuga menera inda ku rutoki naho turiko turaje tukuma duhendana ukabona ngo uje president twagiye association ne president twagiye association mugatwenga mwumvise umwe ukaje bari kwa mu critique ngo heyanana ngo ujya ngo ntari icamazi ngibiki nibiki ivyo nanje nk'umunywanyi ashise uno munsi nkumva avuze kujya cavuga ati kumbe harimo gasorobo dufise abarundi beshi baje muri Arizona handiko ibindi uravuga sivyo muri Arizona gusa nivyo mu ma state yose no muri Europe naragiyeyo narabonye dufise ingorane zimwe aba leaders don't go together umengo nama church they don't even abamya turafisa pastor beshi that's the challenge I want to see can pastors come together kugira abantu barongoye babo babashire hamwe bavyumve kumwe tugira n'Imana ubu dufise a government that understand to work as one leta mverete nkozi hari ibintu vyinshi tugiye hamwe no munsi tugiye hariya tukagenda dufise ketati ni ibi dushaka gushikako ndazi bazotwumviriza mumaze kuraba murambabarira ndiko ndarandira kandi siza gusubira kuvuga mwibuke harigeze kuza umuntu turamubwira ingorane dufise ngaha muri Arizona umuntu afise afise icubahiro mu Burundi turamubwira tuti twebwe ngaha turafise ingorane muri diaspora hari abantu yo barungisa amahera abantu bakirungika amahera
twaciye mu bundi buryo bwo gutrisha kubera iki kubera guverinoma yazibiye iki aho umuntu urungitse muri Western Union baguha amarundi uno munsi baguha mu marundi ntibikunda ntibishoboka ifo kumuha amadolari akaza kwivunjiriza ahandi uwo muntu yarashitse hariye arabikora turamubwira tuti twebwe ngaha iyo tuje duba dufise vacances z'amezi z'indwi zitatu ugiye ukaapplika ikintu cyose bakubwira ngo rindira indwi zitatu zine ugasanga is now within the window ugasanga uragiye utagishitseko uno munsi babishitseko. That's the kind of leadership that we want. You talk about it, you do it, you prove it. So my leaders here, zana probleme zanyu z'aba leaders mwicare hamwe mwumve ko aba leaders bose ndabazi batwara community z'Abarundi ni muje hamwe mutubwire ati twazanyiza ingorane turabe yuko mu mwaka umwe community y'Abarundi cyane cyane nka muri Arizona tuzobaha example mu yandi ma state yose no muri zindi Europe zose ko zose bavuga ati kumbe this should be a headquarter of diaspora. Thank you.